492 voix et elle a été celle qui a recueilli le plus de voix du public et en ligne. Miss Popularity, beaucoup d'applaudissements, mesdames et messieurs. Latif reçoit le prix de 1 million. Oui, 1 million pour Latif, pour la Miss Popularity. C'est décerné par la BZF. Beaucoup d'applaudissements pour la BZF qui vient de donner le chèque de 1 million à la Miss Popularity, Miss Dative. Beaucoup d'applaudissements encore une fois, mesdames et messieurs. Dacia Monedzero. Dacia Monedzero, est-ce que tu pourrais avancer s'il te plaît? Merci. Alors c'est pour attribuer le prix des fleurs d'abord à la deuxième de film. Tout à l'heure on va savoir parmi les trois qui sont ici, celle qui est donc celle qui rentre avec la place de deuxième de film. La deuxième dauphine, est-ce que vous pouvez deviner? Mademoiselle Saba Sabrina. Beaucoup d'applaudissements pour Saba Sabrina. Deuxième dauphine. Amashime Shikuli Saba Sabrina qui est élue deuxième dauphine. Saba Sabina reçoit aussi un chèque de la part de la BGF, la Banque de gestion et de financement, de 1,5 million. On applaudit très fort. 1,5 million. 1,5 million pour la deuxième dauphine. Ouais, 1,5 million pour Saba Sabrina. Tout le monde est là, merci Saba Sabrina. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant écouter la place de la première de film. Qui remporte la première de film? Ah, d'abord la Miss. La Miss. Qui sera Miss Burundi 2021? J'ai l'immense joie. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai l'immense joie, l'immense privilège d'annoncer la Miss Burundi 2021. Livia Ité. On invite
ariwe ashoboye kuba Miss Burundi 2021. Livia akaba ariwe agomba atahukane umuduga Lactis Nouveau Model. Umuduga rero ukaba watanzwe n'ibanki BCI. Dusaba urongoye banki comme citegetse abashikaga anye ashobore gutanga urufunguruzo rw'uyu muduga. Akaba yamaze kuhashika amashyi menshi. Urufunguruzo rw'umuduga ararutahanye. Livia cyane akaba ariwe atahanye akaganuke k'umuduga. Livia arongera nk'uko twaba turababwira azohembwa umwaka wose. Iyo chèque rero ikaba yatanzwe na BGF. Il y a un salaire mensuel de 300 000 pendant toute une année. Donc un chèque de 3 600 000. Akabarose na chèque à 3 600 000 de la part de la BGF. Amasikani kuri BGF, banque de gestion et de financement 3 600 000. Livia arongera akaronswa ya ticket twababwira na 4 jours ya séjour à Dubaï. Ikaba yatanzwe na Satguru. Tukomera masi Satguru nayo ne yatanze itike. Reka mushikirize ino tike mugihe staff ya BBCI iri kwitegura hanze kugira ngo bashobore kumushikiriza umuduga baramutse bamutekerera uno munsi nk'agashimwe kiwe. Tongera amashyi cyane gose Livia, mesdames et messieurs, Miss Burundi 2021. Ego nk'uko rero twababwiye uyu muduga uzoba ufise assurance Omnium yatanzwe na Sokabu y'umwaka wose. Azogera avuzwe novuga soins dentaires na groupe yitwa CDB. Azoronswa igitoro umwaka wose na New Oil Carburant. Seviteb nayo ikaba izogira maintenance y'umuduga wiwe umwaka wose. Madame Unaho Ange Noël Muyubira agomba ashikirize izina rya la première dauphine. Muhoranimana dufise première dauphine Muhoranimana Bernice. Karibu cyane mu mukomera amashi. Amashi menshi pour la première dauphine. Akaba nawe nyene afise turahamagariye abo muri Farnaz. Ok, abwa mbere turakira chèque ya BGF ya 2 millions de francs bou. Niyo atahanye première dauphine. Dukomera amashyi bano bigeme bane bahejeje gutorwa na jury. Abo bigeme bane murabona hariho Miss wacu Livia, amashyi menshi. Amen. Ego dukomera amashyi cyane arakajambo ko arashikiriza arongera assurance Omnium na assurance santé itanzwe na Sokabu. na Farnaz aho yateguye akaganuke atekerera Miss Burundi na n'ibisongerezi vyiwe.
Miss Burundi rero yanatsindiye televiziyo itangwa na Farnas yaje aserukira kandi ishyirahamwe ryitwa Star. Un grand merci à Farnas. Beaucoup d'applaudissements. DJ Mario with the best. Encore une fois, félicitations à notre Miss Burundi et à ses dauphines et la Miss Popularity. Et mention aussi spéciale à Margot. Margot qui a confectionné la couronne. Vous voyez que c'est une très belle couronne. Elle a été faite ici, chez nous au Burundi. Amasurprise azoba afise umumisi bari bamuteguriye azongera asokozwe agirirwe manicure na pedicure na salon yitwa Crush Beauty. Crush Beauty izomusokoza agirirwe manicure na pedicure umwaka wose umumisi wacu. Reka dusabe rero abamisi umwe tubashimire mbwabo basubire inyuma. Ego hari ifoto muvyeyi wa Livia yagomba gufatana nawe kwera yahishikiye uno munsi ku mugoroba. Dukomere amashi menshi muvyeyi wa Livia tumukeze kubw'umwana wiwe uno munsi. Amashi menshi cyane. That's great. Bakiramukanya akimukeza Lifeway ikaba igabiye inka
la Miss Burundaise 2021 akaba ari abavyeyi turabona abavyeyi ba Livia tubongera amashi tubakeze biraryoshe kubona umwana wawe ashobora gutera iteka nk'iriye akaba Miss Burundi Lifeway ikaba rero ihaye inka Livia baraguhaye inka uwitwa Prosper ave hasi akaba ariwe atanze iyo nka turamukomeye amashe Lifeway Prosper urakoze cyane gose kona ugavye iyo nka kuri Miss wacu ariwe w'igihugu Miss Burundi 2021 aho bavukana bakaba baje ndabone kumufelicita urako ibirori biryoshe biteye igomwe reka rero dusabe rero abo muri BBCI equipe ya BBCI imudirije imwereke aho umuduga wiwe uri Armel unkundiye gatoyi abana ba nyakubahwa mukuru w'igihugu bari ngaha bari bifuje nabo nyene kuza gukeza Miss wacu Miss Burundi 2021 turasaba begere ngaha imbere. abo rero akaba ari abana b'umukuru w'igihugu Nyir'icyubahiro Ndayishimiye Evariste bakagomba gukeza ikambere basabe bafate agasanamu na Miss wacu tubakomera amashi menshi cyane gose bikaba biteye igomwe urabona ko igikorwa nk'ikiyi kiba gishyigikiwe mu mihingo yose barakoze ubu naho jury nayo nereka iprofite inyarutse ifata ifoto hama equipe ya BBCI ibiregera notamment ADG ariwe comme Chidegetse bawe yashikaga imbere kugira ngo bace bamudirija bamwereke imodoka bamuteguriye aho iri Nadia Makeup ikabitanze ngo amezi 3 kuri Miss Burundi agenda bakamukora bakamufata neza Nadia Makeup hama Finbank nayo ngo izoriha umwaka wose w'amashuri Finbank ikaba yiyemeje kuriha umwaka wose w'amashuri wa Livia abasi menshi kuri Finbank ego n'abayiseruka rigaye imbere akabaje gufata agafoto na Miss
hafi kugira bace bifotoza no mu minsi. Amafoto ya nyuma iyi ni ekipe ya BBCI niyo mbere ica imuhagurutsa hama imutware aho ingendeshwa yiwe imurindiriye. Komera masikani BBCI, ekipe ya BBCI iri ngahaye yaramutse no munsi ifata umugongo igabo nk'irinye rihambaye ya Miss Burundi. Ibaza rero ko muhagurutsa mukamudirija mukamwereka umuduga wiwe aho urindiriye uri. Turabashimiye gose abo muri BBCI abari muri service abatwaye marketing na communication Merime mwakoze cyane gose. Ibaza ko ari ngaha bihereye aho Miss Burundi agiye kwakira icese umuduga yemerewe hejuru y'ubundi bushimwe yagiye araronka. Tumukomera amashyi ariko aragenda agiye kwakira imodoka yiwe amashyi menshi akaba aherekejwe na